Perezida Putin yabariye abantu bo mu nzego zo hejuru n'abanyapolitike n'igisirikare bari bakoraniye hamwe ko Uburusiya buzokingira uko bushoboye abanyagihugu bo mu turere dushasha yigaruriye ikura kuri Ukraine. Ibirori vyabereye mu kibanza St George Hall mu biro vy'umukuru w'igihugu bikurikiye amatora yabaye mu ntara zine za Ukraine zigaruriwe n'Uburusiya arizo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Ayo matora yiyamirijwe ko ari nk'ikinamico kandi ateye kubiri n'amategeko mpuzamakungu na ONU, Ukraine n'ibindi bihugu bicuditse. Putin yasubiye gushikiriza ijambo ririmo ubukana mu gukunda igihugu n'ukwanka abanyaburaya. Yagirije abanyaburaya kurenga ku masezerano, yongera arega abanyaburaya ko babomoye umuringoti wa gaze bita Nord Stream muri iyi ndwi. Hagati aho ibihugu by'umuryango wa buraya vyovyo bivuga ko vyanse vyivuye inyuma kandi binegura ukwigarurira intara za Ukraine vyakozwe n'Uburusiya, bivuga ko biteye kubiri n'amategeko. Mu rwandiko abarongozi bandikiye hamwe bavuga ko batazokwigera bemera iryo yomekwa kandi ko Uburusiya buriko bushira umutekano w'isi mu kaga. Basubiye kuvuga ko bashigikiye Ukraine, banavuga ko iterabwoba ry'Uburusiya mu bijanye no gukoresha nucleaire ritazotuma batetemera ku ngingo bafashe. Tukiri muri Ukraine nyene, buramatari w'intara ya Zaporizhia, imwe mu ntara yometswe ku Burusiya, yavuze ko abantu batari munsi ya 23 bapfuye, abandi barenga 28 barakomereka inyuma y'igisasu ca misile caguye ku rukurikirane rw'imodoka zari zitwaye abanyagihugu basanzwe. Ni inkuru ya Higo Baciga, mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Amafoto yafatiwe aharashwe ico gisasu yerekana ibiziga birambaraye hasi hamwe n'imiduga myinshi yononekaye ku isoko ryayo. Harashobora kuboneka kandi ikinogo kimwe cimbwe n'ico gisasu. Buramatari yavuze yuko abantu bari batonze umurongo baje gutanga imfashanyo hamwe no gufata abo mu miryango yabo babakura mu turere twigaruriwe. Abakora ubutabazi nabo bari bahari. Zaporizhia n'umugwa mukuru wimwe mu ntara zine Uburusiya buriko buriyomeka ko ibintu vyamirijwe na Ukraine hamwe n'ibindi bihugu vyinshi bivuga yuko bidakurikije amategeko. Ukraine ivuga ko izobandanya kugwanira kubohoza izo ntara, naho Moscow isa niyagabishije kwizokoresha ibigwanisho ruhonyanganda mu kuzigwanira. Sentare mu karere yatesheje agaciro urubanza rw'aborozi b'Abamasai basaba ko leta ya Tanzania ireka kubakura mu matongo kavukire. Sentare Afrika y'ubuseruko yemeje ingingo ya leta itegeka Abamasai kutaja mu itongo ringana na kilometero kwadrato 1500 rikingiwe rya Ngorongoro mu ntumbero yo gukingira inyamaswa. Abacamanza bavuze ko Abamasai batazohabwa indishi kubera atanumwe yakomeretse canke ngo atakaze itongo ryiwe igihe birukanwa. Tanzania mu migenzo yayo yakahise yaremerera abasangwa butaka kuba mu mashamba agenewe inyamaswa, ariko abategetsi bubu bavuga ko igwirirana ry'abanyagihugu ribangamiye uburaro bw'inyamaswa. Muri Afghanistan abantu batari munsi ya 19 bishwe, abandi baharugwa mu mirongo barakomereka mu gitero c'ubwicanyi nk'uko bivugwa n'umukuru w'igipolisi c'abataliban i Kabul. Ikibombe caturikiye kw'ishure riri mu gisagara kandi benshi mu bapfuye n'abanyeshure. Ni inkuru ya Yogitarima mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Ico kibombe caturitse kuwa gatanu mu gitondo mu masaha yaho ku kigo c'amashuri ca Kaj, aho abanyeshure bari bakoraniye kugira bakore ikibazo cyo kwimenyereza mu mwiteguro wo gukora ibibazo byo kwinjira muri kaminuza. Uwateye bivugwa yuko yarashe abacungera ishure hanze y'ikigo aca yinjira mu ishure aturitse ikibombe. Ababibonye babwiye BBC yuko benshi mu bapfuye ari abanyeshure b'abakobwa. Ico kigo kiri muri quartier igwiriyemwo abantu bo mu bwoko bw'abanyamuke bw'abahazara. Gushika ubu nta mugwi urigamba ico gitero. Mu kiringo c'umwaka uheze harabaye ibitero bitari bike mu misigiti y'abahazara, byinshi bikaba vyigambwe na ISKP, ishami rya Islamic State muri ako karere. Umurongozi wa gisirikare atwara Burkina Faso
Colonel Paul Henri Damiba yavuze ko ibiganiro bigamije kugarukana umutuzo n'abo yise abava mu nzego zimwe zimwe z'igisirikare biriko biraba. Ijambo ryiwe ryakurikiye amakuru y'uko iyo nkora ku nzego z'igihugu kwabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu. Ico gisagara cazindukiye ku masasu n'amabombe, kandi hari abasirikare bari bazungurutse ikibanza c'umukuru w'igihugu hamwe no ku nyubako zikomeye. Amabarabara makuru yugawe kandi amasasu yumvikanye no mu bindi bice vy'igisagara. Abantu barenga miliyoni 2 barataye izabo, abarenga 1000 nabo baricwa n'intagondwa z'idini rya Islam, kandi igisirikare ciyemeje guheza ayo makimbirane. Florentine yaramaze kubabwira mu kanya make niyo nkuru yuko uno munsi muri Burkina Faso ku mugwa mukuru wa Gadugu hazindutse humvikana urwamo rw'amasasu. Umwe rero mu bari muri leta atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye BBC yuko hari abasirikare bariko bashaka kwiyonkora ku bandi, kandi yuko abategetsi bariko baragerageza kuganira n'abasirikare babigizemo uruhara. Ni inkuru ya Mayeni Jones mushikirizwa na Ferenga Kwaya. Byari mu kwezi kwa mbere igihe umutegetsi uriho ubu Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba yahirikaga ubutegetsi bwa Roch Kabore. Bwana Kabore wari watowe n'abaturage yarezwe yuko atashoboye guhashya ubwicanyi bukorwa n'impirimbanyi zigendera ku matwara ya Kisilamu. None ubu Colonel Damiba arasa n'ugiye guca mu byo yakoreye mugenzi we. Ejo kuwa kane abantu amajana bagiye mu mihanda yo mu mujyi wa Bobo Dioulasso uri mu burengerazuba bw'igihugu bigaragambya basaba yuko yegura ku butegetsi, bamurega yuko atashoboye kubungabunga umutekano w'igihugu. Uyu munsi ababibonye baravuga yuko hari abasirikare benshi mu mujyi. Amashuri arafunze n'abahatuye bagumye mu ngo zabo bategereje ibiza gutangazwa. Televiziyo y'igihugu yahagaritse amatangazo yayo. Kuva mu 2015 abategetsi bo muri Burkina Faso bakomeje kunanirwa guhashya imitwe yitwaje ibirwanisho igaba ibitero muri icyo gihugu. Kuwa mbere abasirikare 11 baguye mu gitero cyagabwe mu ntara ya Sumo iri mu majyaruguru, abaturage 50 baburirwa irengero ryabo. Inyuma y'iyo nkuru ya Mayeni Jones tuje mu Rwanda, aho sentare nkuru ya Nyarugenge yahanishije Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta ashinzwe umuco igihano c'umunyororo w'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 60 inyuma yo kwagirwa n'icaha gifitanye isano na ruswa no gukoresha umwanya afise mu nyungu ziwe bwite. Mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka niho Perezida Paul Kagame yahagaritse ku murimo wiwe Edouard Bamporiki. Mu rubanza rwiwe yari yaburanye yemera ivyaha kandi asaba imbabazi. Afise imisi 30 kugira ngo ashobore kunguruza kuri ico cembezo ca sentare. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yakurikiranye isomwa ry'urubanza adutegurira inkuru ikurikira. Umucamanza yavuze ko Bamporiki Edouard ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyo gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Mu cyumweru gishize umushinjacyaha yamureze ko yakiriye indonke y'amafaranga yahawe n'umucuruzi Gatete Norbert ubwo yari amaze gusaba umujyi wa Kigali kumufasha gufungura uruganda rwe rw'inzoga rwafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Yavuze ko Bwana Bamporiki yahawe amafaranga miliyoni 5 zirimo 3 ze n'ebyiri zagombaga guhabwa umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali. Umushinjacyaha kandi yari yamureze gufasha uwo mucuruzi gufunguza umugore we wari wafunzwe. Nyuma Bamporiki ahabwa ishimwe ry'amafaranga miliyoni 10. Bamporiki yavuze ko atigeze agambirira kwaka ruswa, ko icyo yakoze ari uguhuza uwo mucuruzi n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, kandi ko amafaranga yahawe yari ayo kumushimira kubw'ubufasha yari yemereye uwo muryango. Umucamanza yavuze ko uretse umwanya w'icyubahiro n'igitinyiro Bamporiki yarimo, nta n'umukozi uwo ari we wese wa leta wemerewe kwakira indonke cyangwa ishimwe risimbuzwa ubufasha yahaye umuturage. Avuga ko ibyaha bimuhama amukatira igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 60. Mbere umushinjacyaha yari yamusabiye igifungo cy'imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 200. Umucamanza kandi yavuze ko urukiko rwatanze igihano gito ngo kuko uregwa atagoye urukiko kandi ko yemeye ibyaha akanasaba imbabazi.
Bamporiki n'umwunganira Maître Habyarimana Jean Baptiste bari basabye ko nubwo bahabwa igihano ariko cyasubikwa. Umucamanza yanze gusubika icyo gihano. Mu magambo ye yagize ati nyuma yo kubona ko icyo cyaha cyakozwe n'umuyobozi ufite ukujijukirwa guhagije ushinzwe Minisiteri y'Umuco ishinzwe kubungabunga umuco nyarwanda w'ubupfura, umuyobozi usanzwe uzi kirazira na kikaziririzwa, rusanga gusubika icyo gihano nta somo ryaba ritanzwe cyane ku muntu wabaye umuyobozi nka Bamporiki Edouard. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo Perezida Paul Kagame yahagaritse ku mirimo ye Edouard Bamporiki. Kuva icyo gihe kugeza ubu akaba afungiwe mu rugo. Afite iminsi 30 yo kujurira igihano yahawe. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Tuje mu makuru yerekeye imigenderanire hagati y'u Rwanda n'igihugu kibanyi c'u Burundi. Amakuru adushikira avuga yuko inyuma y'imyaka irenga 5 Burundi bupfunze umupaka wabwo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, kuva ejo ku munsi wa kane abarundi baremerewe kwinjira mu Rwanda ataruhusha rudasanzwe barinze gusaba uretse impapuro zisanzwe z'inzira. Uburundi bwafunze uwo mupaka kubera ko bwarega u Rwanda ko rwari rufise uruhare mu myerekano yarimwo akaguma yadutse mu mwaka wa 2015 inyuma yaho nyakwigendera Petero Nkurunziza yiyemereje kongera guharanira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari Nairobi yakurikiranye iyo nkuru nubwo itari bwatangazwe ku mugaragaro. Twavuganye rero mu kanya ikimaze kugaragara nuko guhera ejo abantu batanguye kujabuka atarusha rudasanzwe barinze gusaba, emaze kuhaca bacishije mu buryo butandukanye bwo guhanahana amakuru baravyemeza. Hari n'abamaze gushira amafoto ku mbuga zabo berekana yuko bajabutse umupaka. Uno munsi mu gatondo kuri Gahuza Miryango turiko turakora amakuru, twari umutegetsi twabajije arabitwemerera nubwo atashimye ko turinda kumuvuga izina. Aravuga ati mubanyi si umwitorera muteza kurondera ngene mubana neza, rero ati hariho n'ibindi bikorwa biriko biraba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ariko ico kibazo canagarutse mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'u Burundi, ubuserukira bushikiranganji bw'imigenderanire, aravuga yuko intambwe ziriko ziraterwa. Hanyuma cyayunganirwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana, ariko wewe azavuga ati yego amabisi ashobora kurengana, abantu bashobora kugenda, ariko haracaragahaze. Ati hari ibintu leta y'u Burundi igisaba u Rwanda kandi bidakwiye bitabonetse imigenderanire ntizoba myiza 100%. Umviriza ingene umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabivuze. Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza, mugabo kugira ngo yuguruke neza 100% hari ikintu Burundi, leta y'u Burundi yasavye. Uburundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ivyo bitabaye abantu nibabimenye neza uko bimeze. Ivyo kubana ngaha ku mipaka abantu murazi ko bagenda n'amabisi aragenda, mugabo imigenderanire nyayo hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntishoboka u Rwanda rudatanze bajya abantu batembagaje ubutegetsi muri 2015. None Gaprime, ibi bivuze iki cane ku banyagihugu baba hafi y'urubibe? Abanyagihugu baba ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda na cane abo mu kiyaya c'Imbo bari basanzwe bafise isoko rikomeye ry'ibintu barima, intore n'ivyamwa bitandukanye bashorera mu Rwanda. Mbere baragiye baravuga yuko kabaye agahombo kanini hari igihe intore zera ari nyinshi ntibaronke isoko nkuko harabarironka. Gusa igisigaye kumenyekana nuko nubwo abantu bemerewe kuja barajabuka atambusha barinze gusaba, n'ibidanazwa navyo nyene birekuwe nkuko nyene, kuko hari gihe leta y'u Burundi yari yafashe ingingo yuko hari ibidanazwa bimwe batarekuwe gushorwa hanze na cane ngaha mu Rwanda nyene. None Gaprime, abo bamaze kuvuga yuko ubu uye binjira bagasohoka mu gihugu baciye kuri uwo mpaka w'u Rwanda atakibazo, bavuga yuko hahendutse iki bagereranije nuko vyahora bimeze ivyo bahora basabwa? Uko vyahora bigenda, umuntu ashatse kuja mu Rwanda n'indege nta rusha rudasanzwe yarinda gusaba, ariko ugiye n'amaguru canke ukagenda n'imodoka
bategerezwa kwandika ikete urungika mu bushikiranganji bujeje intwaro hagati mu gihugu hamwe n'umutekano, hanyuma hari uruhusha rero wacu ugenda bakagusinyira mu rwego rw'igihugu rujejwe abinjira n'abasohoka ico bita pafi. Urwo rero utarufise rumva ntiba ufise uburenganzira bwo kujabuka iyo ugiye n'imodoka canke ushatse kujabuka n'amaguru. Ibyo rero nibyo byahindutse, ibyo byose ubu abashatse kugenda ntibazokwirirwa barajya kubisaba. Ikindi kintu umuntu yovuga ni bijanye na covid, umaze kujabuka hanyuma ukongera ukagaruka, iyo ugarutse rero uri umurundi urasabwa gutanga ibihumbi 15 by'amarundi byo kwipimisha covid, umunyamahanga nawe agatanga amadolari 15. BBC gahuza miryango harakoze Prime ndi ku magenge. Iyo nkuru y'ikabidushikanye ku isaha imwe ibura iminota 13 mu Rwanda no mu Burundi. Andi aho umugambwe uharanira gukingira ibidukikije Democratic Green Party mu Rwanda wasohoye itangazo rivuguruza ivyo wari watangaje mu kwezi guheze usaba yuko leta y'u Rwanda yogira imishikirano n'abatavuga rumwe nayo bari hanze y'igihugu. Itangazo rya Green Party yavuze ko ibyo byavuze ico gihe bitumvikanye canke vyakiriwe nabi ku buryo harabo ngo vyababaje. Iryo shaka rero rikaba ryabisabiye imbabazi. Kugira ngo tumenye impamvu iryo shaka ryasavye imbabazi, navuganye n'umuyobozi waryo Dr. Frank Habineza yatanguye ansobanurira ko abanyarwanda rivuga ari abatahemukiye igihugu. Amakuru afatika yuko nko mu gihugu cya Uganda hariyo miliyoni 4 z'abanyarwanda, twakuva muri Zambia, Malawi, Afrika du Sud, muri Europe n'ahandi muri Afrika no muri Amerika, ndetse barenze miliyoni 10. bavuga ko hashobora kuba batangana n'abari mu Rwanda cyangwa n'abari mu Rwanda. Kuko abantu bose ntabwo ari abajenosideri, bose ntabwo ari abateroriste. Twavuga ati kandi aba bantu leta y'u Rwanda yafunguye amarembo bavuga mutaye mu gihugu cyanyu, baranga. Nations Unies ikuraho statut y'ubuhungiro, yavuga ati mutayi wanyu, baranga. Bo baje bakavuga ati hari icyo tufana u Rwanda, ari kitameze neza. Twavuga ati kubera iyo mpamvu aba bantu bose nta kindi shasha bafite, irifo ko tumenya impamvu, tubaganiriza tumenya impamvu abashobora gutaha batahe, noneho abandi batashaka gutaha basigaye kukura ko babihisemo kusigarayo, ariko igihe cyose bashakira kuza mu Rwanda baje nta nkomi cyangwa nta kindi batinya. Honorable Habineza, mwebwe muri politike murabizi abantu iyo barondera urubuga rwo kuganiriramwo n'ubutegetsi bwabo harabiyunga mu migwi bakabivuga bakiyitira amazina. Mwebwe nk'abantu mubona badafise aho bavugira, mugira muti leta yari ikwiye kwegerana nabo bakaganira ni bande? Ubwo icyo twabasaba nuko muri abo bantu tumaze gusobanura bose, abantu batiyumva muri izo kategori twavuze hejuru bashobora kwishyira muri za association, noneho abantu bakazajya babashaka bakaba babaganiriza, kuko igitekerezo cyacu twatanze kiracyari valide, kiracyafite agaciro, kubera ko abo twavuze batarimo ni bari akabo bandi bose umuntu batiyumva mu bafite imitwe yitwaje intwaro, atiba mu bajenosideri, atiba mu bantu bakatwe n'inkiko cyangwa se bashakishwa, uwo bose kandi turabizi ko bahari, kuko ntabwo bavuga ngo abanyarwanda bose miliyoni zingahe bose ko ari abajenosideri cyangwa se ko ari abateroriste cyangwa se ko ari abiki. Barahari izo miliyoni zose mwavuze, harabumva yuko biyumva muri iyo leta baserukiwe batabiganiro bakeneye, harabo muzi bakeneye ibiganiro. Nico nababaza. Turabizi ko benshi bashaka gutaha, ariko bavuze ko bafite ikintu kibabuza gutaha. Iyo nicyo dushaka ko twafundura tukagikuraho. Abo ni bande? Twasabye yuko bakwishira mu mashyirahamwe yandi atari muri ayo afite ibyo bibazo twavuze. Ni bande? Narindi sobanuye Madame Florentine. Mwebwe murabaza ariko ntimubatubwiye. N'abanyarwanda bose batiyumva muri ibyo byiciro twavuze bamaze kumva ubutumwa bwacu, bakwishira ahantu muri association zindi zitari muri izo zindi zivugwaho ibibazo, kuko leta y'u Rwanda ndetse n'umunsi w'ejo twari mu nama n'ibitekerezo ya politike, umuyobozi mukuru wa FPR Inkotanyi Secretary General wayo yaravuze ati amarembo arakinguye ko bashaka kuganira n'u Rwanda, yabivuze. Kuko ivyatwaye igihe nk'iki kugira ngo mushobore kwisubirako, kuko mwisubiye ko kuvyo mwari mwavuze ubwa mbere? Madame Fontaine, habayemo twavuze itariki 5 z'ukwa munani twari twatangiye ikiruhuko cy'inteko. Murabizi ko ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko. Ubwo itariki 7 z'ukwa munani byabaye ngombwa ko nza ku mugabane w'i Burayi mara y'ukwezi kose. Habayeho ibibazo byinshi cyane mu gihe nari ndi hanze y'u Rwanda, ndi ku mugabane w'i Burayi. Bamwe bansabira kwegura, abandi bashushanya mu za cartoon bakoresha amafoto atariyo, baranyamagana batwa twamaganisha akabarabisebya. Byabaye n'ahari
aho ngarukiye nibo twongeye kureba ukuntu twabisubiza kuri gahunda. Ni igitsure rero cabaremereye cababanenga ivyo mwavuze. Ni ukuvuga ngo abantu batunenze aho twabonye mu by'ukuri ko hari natwe aho tutashoboye gukosora, twatanze ingingo ariko ntitwayisobanura neza, ntitwagaragaza abo bantu bo ari bo n'abatari bo. Abantu nicyo bibajije cyane, tubona yuko iryo kosa twarikoze, tukaba twarikosoye kandi tukaba twarisabye n'imbabazi abanyarwanda bose twakomerekeje, twabasabye imbabazi ko batubabarira, ariko ingingo yacu nyamukuru yo ko leta yaganira n'abantu iracyariyo, ariko atari babandi, atari abo bose bimaze gusobanura.